nuko bakunzi ba Igozen TV igitega niho siyaje kumbure ya TV online, TV ya nyumukunda cyane, TV gikundiro, TV ibageza kuri bicanke biriya televiziyo kumburi ihituma amugera mu ntara zitandukanye mukamenya ibiba bigezweho uwa munsi. Nuko Gitega tuyizi nka deuxième ville du Burundi, igisagara kigira kabiri mu bwiza mu gihugu cacu cy'u Burundi, igisagara ndetse kirimo incabwenge nyinshi zigiye zitandukanye, igisagara ndetse kirimo impano zigiye zitandukanye. Ndavuga mu baririmbyi turafise abaririmbyi benshi banditse amateka agiye atandukanye, ntibagiye nka WG asanzwe ari umuririmbyi ndetse amenyekana cyane mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ndetse no mu bindi bihugu. WG ariko arakora amateka atandukanye ndetse agenda aserukira intara yacu nziza ya Gitega. Ndetse Gitega, umaze kumva Gitega ni intara isanzwe ivukamwo nyine cyubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ndetse umaze kumva Gitega ni ya ntara nyene uwumvamwo bakireko ndavuga ya ntara nyene uwumvamwo umupfasoni ndetse umuvyeyi kumbure, umuvyeyi novuga ko umuvyeyi kumburi w'icitegererezo, umuvyeyi Hadiriya, umuvyeyi w'umuserukizi mu bantu b'abakinyi butugenegene. Hadiriya umuzi kumburi mutugenegene mu bakinyi banindi ari kumwe n'abakireko hariya, ari kumwe n'abandi bakinyi baninde bagiye batandukanye. Ndetse umaze kumva Gitega uca wumva hariya ingoma hariya anye mu Gishora. Ndetse umaze kumva Gitega uca wumva imigwi itandukanye y'inkino ya football, imigwi ndetse imigwi izwi cyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu banayizi kuko imaze gutsinda iyindi migwi itandukanye mu bindi bihugu. Ndavuga nka Musongati FC, ndavuga nka Flambeau du Centre, ndetse niyo migwi. Ndetse umaze kumva Gitega na football uca wumva iyo migwi ibiri uko ndayivuze. Nuko Gitega rero isanzwe ifise amakomine angana kuri 11 ariyo komine Gitega, komine Bugendana, komine Bukirasazi, komine Buraza, komine Gishubi, komine Itaba, komine Makebuko, komine Mutaho, Nyarusange, komine Gyasoro. Ayo niyo makomine kumbure agize intara ya Gitega. Ndetse ikaba ari intara ndetse nini iri mu ntara zisanzwe zifise amakomine menshi kandi meza kandi anataye imbere. Nuko nkaba ngarutse kumburi n'impano zitandukanye zisanzwe ziri mu gisagara ca Gitega, impano zidasanzwe, impano z'aba bakinyi b'amareresi basanzwe bakina amafilme canke amakomedi mu mugwi Igozen series, impano kumbure zitoroshe aho ubushize twabagaragarije kumburi fete canke umunsi mukuru bari bafise n'abavyeyi babo, bakaba abo bana bafise impano zitandukanye mu mugwi wa Igozen series kumbure baragaragaje impano kumburi n'ubutware bafise bwo gukina amafilme canke amakomedi. Nabo bakaba bamaze gukina amafilme canke amakomedi agiye atandukanye, harimo nka filme kumbure, filme Ikebuke imaze kuba available ibice bibiri, igice cya mbere filme Ikebuke n'igice cya kabiri filme Ikebuke. Ndetse bakaba bamaze gushira available season kumbure yitwa Korineza, aho bamaze kugaragaza ibice bishika kuri bitatu bimaze kuba available. Ndetse very soon bakaba bagiye kudushira habona igice kigira 4 ndetse cha Korineza. Nuko tukabandanya kumburi dushimira Igozen series kumburi isanzwe ikorera mu gisagara ca Gitega, isanzwe igerageza kudukinira filme canke comedy zigiye zitandukanye. Ndavuga abakinyi ba comedy ba Igozen series, ndavuga hari anye Ismail Mavag bamuzi cyane ku izina rya Motor Kiyashu, ntibagiye hari anye mu mbavu Estoma
akaba nawe nyine ari umwana akiri muto cyane afise ingabirano zitandukanye. Ndavuga hariya anye Lenzi, kumbure ni Lenzi ariko asanzwe afise amazina ya mama na papa Mediatrice Shimirimana. Ntibagiye BG hariya anye BG asanzwe nawe nyine azwi ku izina rya Rose, izina ry'abavyeyi. Hariya anye Ashley, ndavuga Benisa, ndavuga Vyanyavyo Ornella niyo mazina asanzwe akoresha mu gukina comedy. Ndavuga Baju, ndavuga hariya anye Nicole, ndavuga n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ndavuga hariya anye Young Hasra cyangwa Hasra Musafi, asanzwe ari n'umuririmbyi ndetse asanzwe ari n'umukinyi mwiza muri uwo mugwi nyene wa Igozen series. Ndavuga hariya anye Remain, ndavuga hariya anye Shaskey, bakaba bagize umugwi turetse mu vya film umugwi bise Saka Music, bakaba bafise indirimbo zigize zitandukanye kuri channel yabo ya Saka Music, indirimbo ndetse zimeze neza cyane. Uno musi niho twabonye kumburi ko igisagare ca Gitega kiri ku yindi level, aho nkuko muri kumuribona kwa yama image, aho Igitega kumburi abari bahaheruka kera, novuge ko abari baheruka kera ubu bahaje bohabona indi image. Ucinjira muri ville gusa hari kumburi ahantu ushobora kubonera ama image, kumburi ndavuga écran plat ziri à côté à droite, kumburi à droite à gauche, écran plat kumburi zigenda zirakwereka ama image gatandukanye. Ndavuga ama spot publicité kumburi aranga ivyiza by'igisagara ca Gitega, kumburi ahantu hameze neza cyane ushobora gushika waheruka Igitega kera ukabona ko Igitega by'ukuri ubu turi muri capitale politique. Ni Gitega rero aho ico ne kuvuga aho iyo monima isanzwe iri urenganye gato igishusho ca nyene cyubahiro Melchior Ndadaye, kumbure urenganye gato ico gishusho ca Melchior Ndadaye, ahari ikibutso ca Melchior Ndadaye mu gisagara ca Gitega ushobora gucubona neza na neza ahari iyo monima iri ifise ama écran plat hirya no hino agenda agaragaza ivyiza vya Gitega. Reka noneho ndagushimire Enipro Neri Promoter, ndakwifurize ko uyu mwaka wa 2022 wa 2023 uzoba umwaka w'ivyiza, umwaka w'akazi, umwaka wo kubagaragariza abafise impano zitandukanye na cyane cyane mu Barundi kuko twisunga ivyacu vyiza. Igozen TV.